Yesu nashimwe cyane. Ndabahaye ikaze umuco w'ijambo ministries aho muri hose, ndizera ko mumeze neza. Mboneyeho gushimira abantu bose bakunda gukurikirana ibiganiro byacu bya misi yose. Wewe ukurikirana ikiganiro dushira ko misi yose ukakiraba, mu by'ukuri ukagikiraba kuva gitangwe mpaka gahera, Imana iguha umugisha. Abapostinga ndabashimiye namwe, ariko gupostinga gusa ntibiba bikwiye. Icyiza ni uko woraba mugapostinga ivyo bamaze kuraba. Yesu nashimwe. Rero mwese ndabashimiye kandi mubandanye gufatanya natwe musangiza abandi amalinki yacu. Ntutora ibiganiro byacu uca postinga gusa utaravye, ni umwanya muto bigusaba, kuko n'amafilime amara umwanya munini murayaraba. Imana idufashe cyane. Rero reka ndagushimire ko ugiye kuzura abana natwe, tubandanye kwigira hamwe, ko turi muri runo rugendo turacakeneye kwiga. Ibiganiro byacu bishingiye kuri Zaburi 119 umurongo 105. Yesu nashimwe. Rero imbere yuko tutangura ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira, turaguhimbaje, tuguhaye icubahiro muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mana, tugushimiye ukuntu wabanye natwe mu kwezi k'umunani guheze, tugatangura ukwezi kw'icenda twese turi bazima. Tuguhaye icubahiro, tugushimiye ku migisha myinshi udufitiye muri kuno kwezi gushasha wongeye kuduha. Mana, tuguhaye icubahiro. Mana, ndasaba mpemu wawe kugira ngo atwigishe, avugane natwe, atahuza abantu bose bariko baradukurikira. Urakoze, bisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Nongeye kubaha akaze kandi aho uherereye hose. Yesu nashimwe kandi ndabaramutsa aho muri hose. Ukwezi guheze kwari ukwezi k'umunani, ubu tukaba twinjiye mu kwezi kw'icenda. Ukwezi kw'icenda ni ukwezi kwiza k'umugisha Imana yaguhaye. Yesu nashimwe. Urazi iyo umugore yibungenze, umugore afise inda ivuka hageze mezi 9. Rero ku kwezi mu by'ukuri kugiye kukubera ukwezi kw'igitangaza ku buzima bw'iwawe. Kugiye kuba ukwezi kw'amasezerano yawe agiye gusohora. Ariko amasezerano yaje ava ku Mana, pana ayaje ava ku mwana w'umuntu, pana amasezerano yaje ava kuri runaka na runaka. No, amasezerano y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Uku kwezi kw'icenda dutanguye, nagira ngo ugutangurane n'ibintu bishasha. Ukwezi k'umunani hari ibintu waguma ubwira Imana, usaba Imana ati Mana kora iki, kora iki, kora na kiriya, kandi Imana yaragikoze. Hari ibintu byinshi ndetse n'ivyo utasabye Imana, ariko Imana irabikora. Uku kwezi kw'icenda nagira ngo ndagusabe kwinjiranemwo n'impwemu yo gushima. Sinzi nimba uri kurumva ibintu ndiko ndavuga. Uku kwezi nagira ngo ukwinjiranemwo amashimwe, ugutangurane amashimwe, kuko vy'ukuri iyo ushima ivyo bikora ku mutima w'Imana cyane. Akarorero noguha, mu by'ukuri iyo uhaye ikintu umuntu
ntagushimire, ukamwongera ntagushimire, ngo n'ubwa kabiri, ubwa gatatu ukamwongera ntagushimire, uvuga ati uyu muntu wapi, nta kintu cyawe wifuza kongera kumuha. Mbega nimba twebwe turi abantu tumeze uko, Imana yoyo imeze bite? Hari abantu numvise bavuga ngo ivyo kurya vy'Imana n'amashimwe, ariko si Bibiliya, je ntaho ndasoma muri Bibiliya vyanditse. Ivyo kurya vy'Imana niki? N'amashimwe. Rero nimba udashima urafise ingorane. Uku kwezi ukwinjiranemwo amashimwe. Ikintu cyose ukora ntugende imbere y'Imana muri uku kwezi kw'icenda utwaye amaganya, utwaye imitwaro, utwaye ibibazo, utwaye ibi na biriya. Genda imbere y'Imana ushima. Ntushime gusa ku byo yakoze, ahubwo ushime no kuri ayo masezerano Imana yakubwiye. Ntushime kuri ayo masezerano gusa Imana yakubwiye, ahubwo ushime yuko Imana yamaze gutangura gukora ivyo yakubwiye, ahubwo hasigaye yuko ubibonesha amaso. Imana ituma umumarayika kubwira Daniyeli ngo umunsi wa mbere wasenze, amasengesho yawe yarumviwe. Yesu nashimwe. Rero nimba ufise amatwi, Imana igira amatwi koko, kuko twebwe twaremwe mu ishusho y'Imana. Yesu nashimwe. Imana irumva, Imana iravuga. Yesu nashimwe. Rero warayibwiye, warasenze, warayibwiye ivyo ukeneye n'ivyo ukenye, kandi irabizi kuko. Ariko ubu si umwanya wo kuguma ugenda usubirayo kuyibwira, kuko Imana ntiyibagira. Imana ntiyibagira, irazi amasengesho yose wasenze. Rero ubu genda ushima ko Imana yatanguye gukora, nubwo ubwami bw'ubuperesi bukizibiye ya masengesho, nubwo bukizibiye ya masengesho yawe ngo ntiyishugwe, ariko ushime. Yesu nashimwe. Uku kwezi kw'icenda ukwinjiranemwo amashimwe. Ibintu vyose ukora ushime. Nimba wahora utangura ukwezi wisonzesha ufise imitwaro myinshi, uyu munsi genda wisonzeshe, wiyirize, ushima Imana ku gukomera kwayo, ubasha n'ubushobozi bwayo. Wisonzeshe ubwira Imana, wihimbaza. Yesu nashimwe. Guhimbaza Imana si kugenda kuririmba, ni kuvuga gukomera kw'Imana, ububasha n'ubushobozi bwa Kristo Yesu. Rero genda usenge, ushima Imana, pana y'amasengesho y'amarira. Yesu nashimwe. Amashimwe, amashimwe arakomeye cyane. Amashimwe araduga agakora ku mutima w'Imana. Imana igakora n'ivyo utagize gute, utarasavye. Mbese n'ivyo utibaza, kubera amasengesho abavuye mu mutima. Amasengesho abavuye mu mutima wawe y'amashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Hari agakuru k'umwana yagiye gusaba amapera. Urabona abapadiri b'abazungu kenshi usanga bifitiye ivyamwa indani. Rero uwo mupadiri yari afise amapera, afise amapera menshi cyane ahiye ameze neza. Umwana arajya aramuza ati, padiri impa padi, impa ipera. Amapadiri aramubwira ati, genda wiyamurire
uje. Hama umwana aragenda aramura. Maze kwamura amapera aragenda amubwira padiri ati padiri urakoze, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Agira ngo mwana genda wahe ayandi. Aragenda araha ayandi. Aramuhezagira uwo mwana, aravuga ati padiri Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana iguhe abana benshi. Amapadiri amubwira ati yo mwana ati genda wayandi mapera ati ushire nabo muhira. Umwana aragenda aramura amapera. Yesu nashimwe. Akiva n'ubundi aragaruka kwa padiri ati Imana iguhe umugisha padiri, Imana iguhe umugore, Imana ikugirire neza. Arahezagira rwose padiri kubwo kumuha amapera. Yesu nashimwe. Mu nyuma padiri yasanze igiti cyaheze. Niyo mpamvu kenshi wumva ngo urakoze yamaze amapera ya padiri. Rero nimba ugomba kuba umunyabwenge, nimba ugomba amasengesho yariyo yose kugenda direct imbere y'Imana, gushika ku Mana, genda ushima. Siniko navuga ngo pakira amafaranga ufise cyangwa ibintu byo mu nzu n'ibindi ngo utware mu rusengero uze gushima. Oya, Imana ibera hose cyarimwe. Imana ntiyigera ihuga uvuge ngo nta mwanya ifise. Imana ibera hose cyarimwe. Kiretse udashaka gutahura ibi bintu niho udashobora kubimenya, kuko hari ibyagezwe byinshi dufise mu mitwe. Ukumva yuko utagiye gushima mu rusengero, yuko ishimwe ry'iwawe Imana idashobora kuryakira, ariko ivyo ni vya vyagezwe bagushizemo, kandi vyagezwe birica. Ni vyagezwe birica. Niyo mpamvu kenshi uzosanga ahantu huzuye ivyagezwe, abantu bamaze gutahura Yesu Kristo n'igikorwa yakoze bataharagama, kuko icyagezwe kiza kigwanya mpemu yera. Yesu nashimwe ni kugwana. Mpemu yera avuga ati kora uku, icyagezwe naco oya tibimeze uko. Rero icyagezwe na mpemu yera biragoye. Yesu nashimwe. Imana ibera ahantu hose icyarimwe, kugira ngo ntahure neza. Ntiwibaze niko navuga ngo si vyiza kugenda mu rusengero gushima Imana, nivyo, ariko muri iyi misi ya none ugiye no kuri abantu benshi bagenda gushima, inyuma yabo babikoreye umwuka, bagenda bafise impwemu y'ubwibone, kwerekana impuzu zishasha, kwerekana uko bambaye, kwerekana ivy'Imana yabakoreye cyangwa aho Imana bagejeje n'ibindi vy'ukuri, atari wa mutima ufise uvuga ati jewe Mana ngiye gushima, kugira abandi bakubone nawe ufate mikro nk'abandi. Ibintu mwene iki ishimwe Imana yakira ryashimwe imeze nk'irya Abeli. Yesu nashimwe. Ryashimwe barivuye mu mutima vy'ukuri, iryo riragenda direct rikashika no ku Mana, bikaba umubavu umotera Imana, umubavu mwiza. Yesu nashimwe. Imbere yuko usenga, fata umwanya ushima Imana. Ushimira Imana ku mpamvu nyinshi cyane. Nta muntu n'umwe abuze impamvu yo gushima Imana. Nimba uvuze ngo uri umukene ntushobora gushima Imana kandi uri muzima, umugwayi wewe yoca avuga gute? Nimba uri umukene ufise inzu, ufise ahuba,
ariko ukavuga ngo Jesse ishobora gushima Imana ntaco Imana irankorera, mbe mayibobo wewe yoca avuga gute? Turavyibaza. Mbega mayibobo wewe wavuze ati jiwe sishobora gushima Imana, nta mpamvu nimwe fise yo gushima Imana. Yesu nashimwe. Abantu bo bapfuye, kuba uri muzima gusa ni impamvu yuko woshima Imana. Nkuko nabivuze, gushima Imana si cya cyagezo cyo kuvuga ati ushobora kugenda gushima Imana udafise ibahasha irimwo amafaranga, ntushobora kugenda gushima udatwaye ibintu biriya hamuhagarara imbere y'abantu baguhaye mikro ngo babwire inkuru zose z'uko ibintu vyagenze ubone gushima Imana. Mu nzu yawe imbere y'igitanda cawe hamusengera uri wenyene, hajya ahantu urahashimira Imana kandi Imana ikumva amashimwe yawe kandi kanezerwa. Ivyo ukora vyose imbere yuko ubwira Data ikiri ku mutima wawe, mushimire ugukomera kwiwe, kugira neza kwiwe, uburinzi bwiwe ku buzima bwawe. Kuko ijambo ry'Imana yavuga neza ngo yaza kuba atari warinda abarinda abararira igisagara bakora ubusa. Shima Imana kuri muzima, shima Imana ko yaguhaye ivyo kurya, shima Imana ko ufise amagara meza, shima Imana. Yesu nashimwe, shima Imana. Ico ndiko ndavuga, uku kwezi kw'icenda kwinjiremwo vy'ukuri n'amashimwe, dukwiye guhinduka mu vyiyumviro vy'iwacu. Yesu nashimwe. Ejo umukozi w'Imana niwe yambwiye ngo ikintu twitwa ngo kwizera cyamaze kuba ikindi kintu, ugasanga kubera kiba gifatanye kenshi n'ivyagezwe, ugasanga cyabaye ikindi kintu. Umuntu aragenda ugasanga yasaziye ngaho, abaye nk'ikiyingiyingi, uramubona abantu baramubona akabona amengo n'umuntu yasaze nk'umuyingayo, kubera ngo kwizera. Yesu nashimwe. Ariko nagira ngo ndakubwire, ukwizera kudafise ibikorwa kurapfa. Na Yakobo yarabivuze. Nivyo urizeye ico Imana yakubwiye, ego, ariko usize ngaha mu bwenge bw'iwawe, ubona ari iki wokora kugira ngo gifatane na kwa kwizera? Yesu nashimwe. Kuko hariho ukwizera hakaba n'igikorwa, n'ibintu bibiri kandi bigendana. Ivyo ushaka uvyumve canke ubireke. Yesu nashimwe. Kuko niwambwira ngo Imana yarakubwiye yuko ujoja mu gihugu runaka, ico gihugu runaka bavuga urundi rurimi, ariko we ntushaka kwiga urwo rurimi, ucumbwira ngo urafise ukwizera ngo Imana izokwigisha urwo rurimi canke ngo izoguha umuntu agusigurira, aho mu vy'ukuri ubu utameze neza ngaha mu bwenge. Nimba Imana yakubwiye tuzoja muri iki gihugu, nzogutuma mwana wanje hanaha, intambwe ukeneye gutera ni kugenda kuraba ururimi rukoreshwa muri ivyo bihugu, aho Imana yakubwiye kugira ngo umwige urumenye. Hamejo niyagutuma uzugenda ushoboye kuvuga ururimi rwabo. Yesu nashimwe. Raba abamisiyoneri iyo bagiye ahantu, iyo bagiye kuri misi Imana yabatumye, kenshi babanza kwiga n'ururimi rwaho hantu kugira ngo bashobore gutanga message Imana iba yabahaye. Rero kwizera kutagira ibikorwa kurapfa. Upfira mu kwizera, upfira mu kwizera. Hari amasezerano menshi Imana iguha, ariko ikabona yuko utayashoboye, ikazoyaha umwana w'iwawe, kandi yayahaye wewe. Umwana wawe akaba ari wayegukana, umwana wawe akaba ari wayegukana ayo masezerano, wewe kubera wari wazempeye. Amasezerano urayafise, ariko ibikorwa warabibuze. Amasezerano urayafise, n'ukwizera uragufise, ariko ibikorwa vyarabuze. Rero Imana igacivuga ati sawa,
nta ngorane, ayo masezerano azogumaho kandi nzoca ndayaha umwana wawe. Ushobora kumbwira ngo Imana yarakubwiye ko izoguha imodoka, hama ngo usenge Imana ngo Mana mpa imodoka, Mana mpa imodoka, utariga imodoka, utararondera na peremi, hama ubone kuyishuza Imana. Nimba Imana yarakubwiye ati umwana wanjye nzoguha imodoka, uko ni ukwizera ukugire, izoyiguha pe, kuko nibesha. Intambwe ikurikira ni ukugenda kwiga imodoka, ukuronka peremi. Aho niho uzoba ufise ukwizera, kuko ejo canke hirya ushobora kugenda mw'ibarabara ukabona umuntu aguhaye urufunguzo, ufise peremi, uzi gutwara imodoka, tera wagiye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Imana yarakubwiye tuzogenda muri ibi bihugu bine, uricaye nta na pasiporo nta na pasiporo urarondera cyane ufise, ariko muvuga ati ndizeye ko Imana yabimbwiye, ndizeye. Ukwizera uragufise, ariko impamvu ivyo bintu bitariko birasohora kubera atabikorwa. Rero niho bipfira. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Rero turakwiye guhindura ivyiyumviro vyacu. Yesu nashimwe. Usomye Bibiliya Abaroma 12 iravuga neza ngo nuko rero ku murongo wa mbere, nuko rero ngo muhinduke gose mufise imitima mishasha. Iyo ni Bibiliya y'ikirundi, ariko izindi Bibiliya siko zivuga. Wapi? Kuko umutima mushasha urabufise, waramaze guhinduka tayari. Umunsi wizera Yesu Kristo ukamwakira, umutima wawe warahindutse, warahindutse, ubicaremwe gishasha, ubaye umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Ariko Bibiliya y'icongereza n'iy'igiswahili ndetse n'iz'igifaransa uzosanga bavuga ngo muhinduke gose ufise mind shasha. Mind shasha ni ivyumviro bishasha. Yesu nashimwe. Umutima warahindutse, nivyo, warabaye umwana w'Imana, nivyo, ariko ivyiyumviro vyawe navyo birakeneye guhinduka. Mu gusenga ivyiyumviro vyawe bihinduke, mu buzima bwawe bwa misi yose ivyiyumviro vyawe bihinduke, mu migenderanire yawe n'Imana ivyiyumviro vyawe bihinduke, ivyo ukora vyose ivyiyumviro vyawe bihinduke. Yesu nashimwe. Umutima nivyo warahindutse, ariko ivyiyumviro Pawulo nivyo yariko aravuga neza. Yesu nashimwe, kuko umutima wawe warahindutse tayari, wahindutse umunsi wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ingorane ngaho yabaye ni vya bintu vyo gusigura amajambo. Yesu nashimwe, kuko hari amajambo menshi ari mu zindi ndimi udashobora kubona mu Kirundi canke no mu Kinyarwanda. Yesu nashimwe. Ubu abantu barakwiye guhindura ivyiyumviro, kuko ukwizera kudafise ibikorwa kurapfa. Rero udafise ivyiyumviro, ibikorwa kugira biboneke biragoye, ni ikintu kigoye cyane. Urakeneye kugira ivyiyumviro bishasha kugira ibintu bihinduke. Rero ku kwezi kw'icenda agira ngo ndagusabe ukwinjiremwo ufise ivyiyumviro bishasha, ufise imigambi mishasha. Yesu nashimwe. Ntuvuge ngo twebwe iwacu mu rusengero wacu ngo dukora uku. None igihe umaze muri urwo rusengero niki gwakumariye? Niki gwahinduye ku buzima bwawe? Uragenda urasenga pe, uragenda urasenga, urasirimba, uravuga n'ubutumwa, ariko mu buzima bundi niki wobona yuko wokwerekana ati urusengero rwaramariye iki? Kuvuga ngo twebwe iwacu tubikora uku, kuvuga ngo twebwe iwacu tuvuga uku, twebwe iwacu tubayeho uku,
twebwe iwacu twemera ibi, twebwe iwacu twizera ibi, twebwe iwacu dukora uku, tugenda uku, twambara uku. Nivyo ivyo vyose wewe ubona niki vyaguhinduye? Ubuzima bw'iwawe, uburyo bw'impwemu n'ubw'umubiri, ndetse no muri kazoza yawe ubona ari iki biriko biraguhindurako. Yesu nashimwe. Rero turakeneye guhinduka mu vyiyumviro. Hariho umugabo umwe yavuze ngo burya ivyiyumviro niho hari intebe ya Satani. Kuko kenshi Satani ntashobora kuza mu buryo buboneka. Satani aza akakongorera mu vyiyumviro vyawe. Yesu nashimwe. Burya niyo mpamvu kenshi ubona n'umuntu atanguye kwiyumvira ibintu vyinshi bakubwira ati azosara. Ivyiyumviro vyinshi bivamwo gusara. Ariko nagira ndakwereke intebe y'Imana hiba. Intebe y'Imana iba mu mutima wawe. Kuko ijambo ry'Imana riravuga neza ngo linda umutima wawe kuruta ibindi vyose birindwa, kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Niyo mpamvu umuntu apfuye atazi Imana bapfuye adafise ubugingo, kuko muri wa mutima wiwe nta bugingo buba bududubirizayo. Wapi? Rero ubugingo bwawe bududubiriza mu mutima wawe, kuko mu mutima wawe niho hari intebe y'Imana. Niho hari intebe y'Imana. Mu gihe Yesu nashimwe, yo mu vyiyumviro vyawe haza kuba ariho hari intebe y'Imana, mu vy'ukuri Bibiliya nayo yari kwandika ngo linda ivyiyumviro vyawe. Yesu nashimwe kuruta ibindi vyose birindwa. Yesu nashimwe. Kaduhinduke. Hindura ivyiyumviro. Hindura uburyo wasenga. Uku kwezi winjirane iyindi mpwemu, nkuko namwe ndabivuga. Ufise iyindi strategy yo gusenga. Yesu nashimwe cyane. Uku kwezi ugutangurane ivyiyumviro bishasha n'uyundi muntu. Pana vya vyiyumviro vyaheze. Ugutangurana ibindi vyiyumviro bishasha. Uhinduke. Uhinduke. Hari vyiyumviro ufise, hari ibintu ufise wamaze kwishiramo, canke wakuranye n'igisaho kibigunereye, ariko ugiye kuraba usanga ivyo bintu biriko birakubuza gushika iyo ugomba kugera. Akubwiza ukuri. Yenda kwereka kano kantu. Biratangaje ukuntu Nikodemu yari umwigisha akomeye mu Bafarisayo, ariko Yesu amaze guhura nawe aramubwira ko akeneye guhinduka, akeneye kumenya Imana, ko akeneye kuvuka ubwa kabiri. Kandi Nikodemu imbere yuko ahura na Yesu umuhuye ukamubaza, cyane namubonye wabona ko ari umukozi w'Imana, kari umukozi w'Imana, ari we muntu mbese avugana n'Imana direct, si we wenyine na Pawulo. Ariko bagihura na Yesu bisanze ari abanyavyaha. Yesu arabwira Nikodemu ati ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana utemeye kuvuka bwa kabiri, utemeye guhindura ivyiyumviro vyawe cyane imyumvire mugani w'Abanyarwanda. Udahinduye ivyiyumviro vyawe, ijuru ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Bishoboka. Utegerezwa guhinduka. Yesu nashimwe. Hindura ivyiyumviro vyawe. Hindura ivyiyumviro vyawe.
umugisha Imana igufitiye, aho Imana yifuza kukugeza, ivyo Imana igomba kugushikanamo. Ntiwibaze ngo izobikorera muri urwo rusengero rw'iwawe, bizogenda hanze, kandi hanze hari abantu bafise n'imyumvire irenze n'iyawe. Rero kugundira ivyo bintu benshi hari abaca bavuga ngo wumine ngo kuco wahawe. Ibi ntibiba bariko baravuga idini, nuko abantu babitahura nabi. Yesu nashimwe. Ibi ntibiba bariko biravuga doctrine, ibintu nibi na biriya. Kumira kuco wahawe ntibivuze ivyo vyagezwe bisangamo canke ubona mu idini ry'iwawe. Yesu nashimwe. Iki ni igihe dutegerezwa guhinduka. Utarahindura ivyumviro, biragoye yuko Imana iza gushikana ico yavuze kuri wowe, kuko aho Imana yifuza kugutwara ni kure, ni kure. Yesu nashimwe cyane, ni kure cyane. Buri munsi tugenda turatunganwa, hakurya umuntu usanga abaza, reka nivugire ku bantu babatwa, murabizi ukuntu babumba inkono, ugasanga aguma ayigira neza, ayisiga, akura kibi, agashira kibi, agashirako uducapo ashaka kutujako. Buri munsi kugeza kuri rwa rugeza avuga ati iyi nkono iratunganye, rero reka ndayiturire, ndayicishe mu muriro kugira ngo ikomere. Yesu nashimwe. Rero twebwe tugenda ducugwa n'isi yose kugira ngo ibi bintu twishizemo bituvemo, tube uw'Imana ishaka yuko tuba. Ariko tudahinduye ivyumviro vyacu birakugoye. Amasezerano uzoyagira, so kwisanga wamaze kuba nka Mose. Mana yambwiye ati igihugu ngikiriye ariko ntuzokigeramo pe, uzokibonesha amaso, ariko uzokigeramo. Rero ayo masezerano uzoyatunga uyatungisha amaso, ugumu yarabisha amaso aho wanditse ibintu byose, usanzurure ngaha, usanzure no ngaha, urabikaye, iruzuyemwo amasezerano Imana yaguhaye. Ariko kuyageramo igoye. Kubera iki? Wahinduye ivyumviro vy'iwawe. Yesu nashimwe. Imbere y'Imana muri uku kwezi no kuri usenge, ndabinginze usenge Imana, ushima Imana, ubwira Imana guhindura ivyumviro vy'iwawe. Ibi nivyo bintu bibiri byonyene noguha wofata nkama muri kuno kwezi kw'icenda. Usenge ushima Imana, ubwira Imana ati Imana ndakwinginze, ndashaka guhinduka mu vyumviro vyanje, ndashaka kubona wewe nk'uko ubona. Nturabe nk'uko pastori wawe abona, nturabe nk'uko bagutegeka, nturabe nk'uko bakubwira ngo utegerezwa kubaho, kwambara, gukora ibi na biriya, ariko ubeho nk'uko Imana ikubwira. Nimba wisonzesha, genda ufata amasengesho usenge, ariko ushima Imana, ubwira Imana iguhindure ivyumviro vy'iwawe. Haba ari ivyumviro vyo mu buzima bw'impwemu vyo kwizera, canke n'ivyumviro vy'ubuzima busanzwe. Yesu nashimwe. Ko hariho abantu bavuga ngo umukozi w'Imana ashobora gukora akazi, ugasanga warabikuranye n'uyu munsi ukibifise, ariko siko bimeze. Kuba uvuga ubutumwa ntibisiguye yuko udashobora gukora akazi. Kuba umuririmbyi ntibivuze yuko udashobora gukora akazi.
kuba uri runaka ntibivuze uko. Yesu nashimwe. Na Pawulo yaragira gute? Yarahoma, nimba yarashona Yesu. Yarashona amahema. Yesu mbewe yari urabizi. Yesu nashimwe. Ivyumviro reka bihinduke. Duhindura ivyumviro. Senga Imana yibwira ati Mana ndashaka yuko umpindura. Kandi ni Imana yakugirira neza. Hama niya guhindura ivyumviro. Usenge uyibaza ati rero ivyumviro ndabonye aho nkeneye guhinduka. Niyihe nzira ushaka yuko ngendamo. Kuko aho Imana ishaka yuko uja niho hari vya bintu byose yakubwiye. Kuko mu bugombe bw'Imana niho hari umugisha. Mu bugombe bw'Imana niho hari umugisha. Mu bugombe bw'Imana niho hari amahoro, niho hari umunezero, mbese niho hari byose. Yesu naje. Kandi tizera neza yuko Imana igiye kubana nawe. Ni wafata nkama ibintu uvuze. Nukuri Imana irakugenderera kandi iraguhindura rwose. Imana mu izina rya Yesu ndagushimiye ngo hayishubahiro. Nshimiye kugira neza kwawe. Ushimiye ko ijambo ryawe rishoboye gushika aho ushaka yuko rigera Mana mu izina rya Yesu. Habwa icubahiro. Mana je ndatera imbuto. Ndasenga kugira ngo uyivomere ikure mu izina rya Yesu Kristo. Kuko jewe ntaco nokora. Twe turatera imbuto gusa tukagenda. Ariko mpwemu yera ni igikorwa cawe cyo kuvomera izo mbuto ukazibera amaso kugeza zamye 60, 80, 90 ndetse 100. Ntabwo icubahiro. Ngushimiye kubw'ijambo ryawe. Neza giye umuntu wese yabanye natwe muri kino kiganiro. Umugirire neza Mana. Hindura ivyumviro vyiwe. Mana umwiyereke ukundi. Ndagushimiye kukwezi impeza giye umuntu wese akurikiranye kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Mana kwezi kuze kumubera, kwezi kumugisha, kwezi kumunezero, kwezi kudasanzwe mu buzima bwiwe, ku buryo azokuraba uku kwezi mu kwezi kw'icuma hagahindukira inyuma kara ukwezi kw'icenda. Mana akavuga ati Mana warakoze, nabonye ikiganza cawe muri kuno kwezi kw'icenda. Mana ndagushimye ndaguhimbaje ngo haye icubahiro. Tubisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.